harimo inyigisho zivuye muri Bibiliya ariko zica zihuriza no ku buzima bwacu bwa misi yose bushobora guhurizwa ko n'abantu bose bafise izo nyigisho za Bibiliya, mwaba abakatolika, mwaba abaprotestant, Jehova n'abandi bafite. Byanditswe ko dukwiye gusenga Imana yonyene. Byanditswe ko dukwiye gusenga Imana yonyene. Nitukira abantu turi inyamaswa, twikaye tumaramare, twarahemukiye sogokuru. Co kimwe n'abandi baririmbyi bakomeye bagiye baririmba kera, urumva yuko ari inspiration y'abantu bigeze kuririmba ibintu vy'amarevolution canke baririmba bakebura ubutegetsi ariko batarinze kuduma ku rutoki canke batarinze kubwira nabi uwo ari we wese. Uko Imana yakitukiriye Imana yarema abantu nta n'umwe yaremye nk'ubundi yaturemye mu budasa. Arumvigwa ntawo bimenya. Umwe wese muri vyiyumviro vyiwe biduhaye we yaje yunganira nk'aba Lion Story n'abandi bagiye bavuga ivy'intwaro haba mu Burundi, haba mu Rwanda, muri Congo, eka n'ahandi muri Afrika no kw'isi. Twovuga yuko twaheruka ya Jean Berkimas Hakizimana w'Igitega kirasenya kuramba. Hari izindi ndirimbo zihayagiza umukenyezi cyane zivuga ku by'urukundo, umuvyeyi kabuvyeyi, igihe ari indirimbo nibaza yuko ari byo gushimira.